Bakunzi ba BMBC ndabaramukije nk'uko musanzwe mubimenyereye turi mw'isekeza ryo kubashikiriza amazu umusi ku wundi ukwezi ku kundi eka imyaka yose uyu musi turi muri zone ya Gihosha neza na neza mu Gisandema aho twubakiye umukiriya wacu inzu yo hejuru uno mukiriya yatumenye mu nyuma aho yarasanzwe yubatse inzu yo hasi ariko kandi aratahura ibikorwa vya BMBC aritura BMBC imwubakira zino nzu zo hejuru aho ari inzu zishobora kwakira imiryango ishika kuri ino nzu rero ifise ibihande bibiri tugira tubashikirize igice kimwe c'inzu aho ikindi gice muzogikurikira muri ino video murakurikirana ijambo ry'uwaserukiye nyene inzu nyuma yo gushikirizwa inzu hamwe n'uwaserukiye bank CRDB yunganiye BMBC mu gukora uyu mugambi ni mubumvirize. Ndabaramukije ndabahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira kuri BMBC Broadcasting. Amahoro iwanyu mumeze neza twe turashima. Ni umukunzi Katia Berit hamwe na Caritas Nduwimana. Uyu munsi turi mu Gisandema mu Gihosha musanzwe muhazi ni musagara ca Bujumbura. Iyi chantier iyi nzu sijyambere tuyibereka. Twarayiberetse mu misi heze igihe ibikorwa byari bisa nk'ibiremvye hari hagikenewe byinshi byo gukorwa ariko uyu munsi ni umunsi wo kwishikiriza ibikorwa. Tubanza kubereka ubwa mbere ibikorwa mbega amarangi yasizwe ameze gute, mbega n'amarangi yo hehe, mbega imiryango iriko imeze gute, ikintu cyacu cyose mu Gifaransa kunze kuvuga ngo detail kimwe ku kindi turakibereka. Ni muzere mujane natwe tubereke ingene inzu yifashe. Ni yanzu ni tuje kubereka ni inzu igeretse rimwe, ni inzu yo hejuru yubatswe n'ishirahamwe BMBC, inzu ishobora kwakira imiryango ine. No kuvuga iki ino nzu ibikorwa byose mubona byubatswe n'ishirahamwe BMBC. BMBC rero bene inzu barayituye hama barabona ko inzu yo hejuru BMBC ishobora kuyibafashamo baca baraza kwitura BMBC turavugana ibintu byose turumvikana hama BMBC ikirabikora no musi rero twaje kuyibashikiriza nkuko twari twayiberetse ubwa mbere kiri mu bikorwa tuza kwereka aho ibikorwa bigeze by'ishyamba BMBC ariko kandi no musi wo uno musi rero imbere yuko tuyishikiriza tumanza kwibereka nibyo twabemereye katwinjira indani tubereke. Reka duhere kwanza ngaha tubabwire ibikorwa bya BMBC. Nkuko mubibona amatara araka harabona neza cyane. Aya matara ibi bikorwa nivyo muri BMBC Energies. BMBC Energies isanzwe ikora igikorwa cerekeye n'umuyaga nkuba, ibikorwa vyerekeye amatara, ibikorwa vyerekeye connection, ikintu cose kijanye n'umuyaga nkuba, ikintu cose kijanye na energie solaire ni BMBC Energies. Sinibagiye kubabwira imiryango namwebwe mukuvira kuri video bafata imiryango ikomeye kandi myiza cyane ikoze mu rubaho rukomeye cyane kubungwa subu imiryango iri novuga iri kwego myiza cyane ababizi barabibona. Ntihagire umuntu ari muri commentaire aza kwandika commentaire negative kuko Mathieu haje ibonwa mu birinzi. Sivyo gusa ano madirisha nani nakozwe na BMBC Workshops. BMBC Workshops ni gisata cyo muri BMBC gisanzwe gikora ivyerekeye gusudira n'ibindi bikorwa vyerekeye ivyuma amadirisha imiryango amaportail niture BMBC Workshops. Mushobora kwatora kumbuga ngukana mumenye ni BMBC Workshops mukandika kuri numero WhatsApp ni 79 ni numero mushobora kurondera BMBC Workshops nubwo mutamubakiwe na BMBC maze agashobora kubakira abashaka amadirisha imiryango niturinda kukwakira ariko n'ushaka idirisha imwe na BMBC Energies nawe yarashaka kubakorera ibikorwa byiza cyane twakoze amarangi na nukwina navyibagiye amarangi nayo nyene BMBC ifise ibisata byinshi cyane tugeze ku marangi BMBC irafise ibisata cya BMBC Paints nico cyakoze amarangi meza cyane kuvuga BMBC iraraba amarangi ajanye n'amatara. BMBC Energies ikorana na BMBC Paints kugira ngo barabe amatara ajanye n'amarangi kugira ngo kandi bivanye n'ibyo umukiriya aba yasavye. Ego turarangije rero kubabwira ibijanye n'ibisata byakoze amarangi byekaye amatara aha naho uko bitubabwiye aho aha ni muri salo aho bashitse ishara
aho mutera n'umuryango. Aha ari mu kibanza cyo televiziyo, urabona ko hari amaprize menshi mushobora gushaja. Aha niho besa la televiziyo bagashobora kubrancha amakable atandukanye. Aha n'ama interrupteur afasha kuzimya no kwatsa amatara. Amatara y'ubwoko bwose. Yego n'amatara atandukanye. Kubw'ibyo hano ni muri salon aho mushobora gutera inkuru n'abashitsi. Turabandanya. Aha naho ni muri salle canke aho dushyira table à manger, ariyo salle à manger, bashyiraho imeza maze abantu umuryango abashitsi bagafungura muri kino kibanza. Haragutse hameze neza cyane, ni hafi ya cuisine aho imbere yo gufungura mushobora kubanza kwanza gukaraba. Biraborohera cyane iyo bahije. Ego no kuvuga yuko imbere yo gushobora gufungura nkuko mutwabyigishijwe mu isomo cyo mu wa kabiri hari igisomo cyo gufungura. Ni kubanza gukaraba ubwa mbere urakaraba n'amazi meza n'isabune. No kuvuga isabune kabiri ugashukaraba amazi meza isabune ugashukaraba ugashobora kuja gufungura. Hano murabona yuko habuze aspirateur ni machine ushobora gutekerako. Sino iyi ni kwije bisabwa murabona yuko iyi ni madre ushobora n'akabati machine mukanya baraza kwiza. Ego nuko yuko murabizi ko BMBC turekipa turakora ibishobora kwestara inzu mugabo muri ukuyata bisabye tubikora. Nk'uyu unye rero yakeneye ko BMBC dukora ibikorwa ariko ibisigaye by'ama equipment cyangwa by'ibikoresho akazobyizanira nkuko mubibona rero ngibi ndibaza bwakozwe na BMBC furniture bandana. Tugiye kwerekana mu byumba, turavuye muri cuisine, turavuye muri salon na salle à manger, tugeze ubu tugiye tuje mu byumba. Ariko nkuko musanzwe mubizi nta na rimwe mutatubesheye turigera tubereka uburyago bwa nini aho umukiriya wacu mukuru watwitwe waduhaye akazi tubereka harara. Ariko ni icyumba cyagutse kigizwe n'icumba kimwe bien sûr hamwe n'agaterase abashobora guteramira ariko afata akayi hamwe na twahita ubwogero. Reka ariko tubereke ibyumba by'abana cyangwa by'abashitsi bashobora gushikamo hamwe n'ubwogero bwabo. toilette izosangira bino byumba bibiri. Si toilette gusa, ni douche na toilette. Ino ni lavabo. None umuntu aje ino muntu uzenya kwistesura cyangwa kwitabara na toilette. Kama n'uje koga ntibavuga ngo agiye kugira toilette. Achavuga ngo murakoze muri Faransa cyabona bwogera. Ni bwogera. Habona twakuriye mu isi tusanga twakoga mu nyaba. Urabona ibiyo? Hera nibiyo bya kijambere murabona biranzima bikaka umuntu yaje muri toilette no kuyaga vuba aba ameze neza kugira ngo uri kuri brosse ariko mu gatondo ushobore kubona neza naga ati mbega menye yanje bayakeye bya vrai cyane ndiko ndigirisha. Okay, muri lavabo murabona aho mushobora gushira brosse à dents, colgate, sabuni, urabyumva papier de toilette. Aha murabizi ko mushobora gukoresha mu kwitabara kwipesura aho n'amazi hariho aho amazi ashushe, amazi akanye, amazi y'akazuyazi. Ikindi akaba ari cyuma gifavoriza gifasha gushusha no gukanyisha kw'amazi yo mu bwogero cyangwa yo mu bukarabiro. Umuntu agwaye malaria arashobora kuza afise imbeho cyashusha kugira ngo ego cyane. Hama ino douche n'ino toilette bisangiye ibi byumba bibiri. Yewe icyumba uko bigeze wow ni icyumba kinini cyane. Icyumba kinini gishobora kujyamo igitanda cya 1m80 cyangwa 2m mwese dore ko yumva hakaba hari place ya garde-robe même ufite na televiziyo ushiraho kuri ni icyumba cyagutse cyane rwose. Amaprise ama interrupteur wo kwidoha
ni sawa meze neza. Tugiye mu kindi cyumba ariko cyane yo kubereka kugira ngo isangiwe na ya dushya aya marangi muko mbona mu nzira byose n'ibikorwa bya BMBC Paints. Tugiye mu cyumba cya kabiri. Icyumba cya kabiri kirafise terrasse nacyo nyine z'ibiko. Icyumba kinini cyane murabona amapizi menshi. Shora kuryama kuko ashatse agashoboka. ikindi naco kirafise terrasse. Hari igihe uva mu kazi ufise stress ushaka gufata akayaga cyangwa umenga umanza kwiruhukira ugasha wikoreka hano hari heza ko urabona ko ushobora kuraba ugashira agatebe kawe ukaruhuka ugahashira agatebe kawe ukaruhuka maze umunsi ukagenda neza ntitugenda tutabetse terrasse cyangwa balcon cyangwa ahantu ho gufatira akayaga mu gihe ari ku mugoroba n'umuryango mugaterana nuko murasoma kandi ningaha terrasse nini. ego urashobora kwisanzura ugashobora gutera inkuru n'abashitsi n'ababanyi n'abagenzi urabona yuko ni ku murango tunutanu tatuza cyane kubazi byerekeye interior designer aka gatara urabona yuko gafasha mu kuboneka mu ishusho ryiza cyane ariko umugoroba karafise design ego cyane gende twababwiye ko ino nzu yakira imiryango ine tuvuye mu nzu yakira umuryango umwe ubwa mbere reka tuje mu yindi nzu yakira umuryango wa kabiri tutege kwaga ko hasi asanzwe haba iyindi miryango ibiri kuvuga ngo onye ko tuhabereka ibikorwa n'ibyacu byo ngaha hejuru muri iyi nivo yo mbere kuko ikigeretse rimwe. Muri kino kiganiro rero murakurikirana ukuntu nyen'inzu yashimiye cyane ishiramwe BMBC uko bakoranye kuva ku ntango gushika ibi bikorwa bihere. Amina uwaserukiye Bank CRDB akaba akora mu gisata ca marketing ajejwe imigenderanire y'aba diaspora nawe nyene aragira icyashikirije muri kino kiganiro muramumviriza ahashimira cyane ukuntu bakorana n'ishirahamwe BMBC haba mu ntunganyo z'ibikorwa canke ibikorwa byose aho babikorana neza kuva ku ntango gushika bihere. Nkuko mwabonye ku masanamu sijya mbere mubibona dushikiriza amazu aho nyen'inzu tumushikiriza canke aserukirwa n'umuntu. Ino nzu rero umukiriya wacu yashoboye kwitura BMBC ntiyabaye hafi yaserukiwe n'umuvyeyi wiwe. Bafu bwanje ndafise uwaserukiye bank yashoboye gukorana ibikorwa na BMBC kugira ngo kino gikorwa kigere ku musozo kigende neza. Reka umwe wese aza kwidondora agire n'akajambo gatoyi abashikirije hama tubasezere kuko ibikorwa byose mwabibonye ngene bimeze haba amazu abiri ari hejuru mwabonye ngene ameze haba equipment mbega amatoilette ariyo mbega amadusha ariyo byose mwabonye ngene bimeze neza cyane. Reka rero umuvyeyi wacu ngaha mu buryo bwacu ashobore kugira icashikirije. Yesu nashimye. Amen. Natwe turashimye ibikorwa mwadukoreye ngaha aye amazu ni meza arakuje amategeko yose twashimye cyane rwose kandi nejo bundi twabakomishwashwa muratwitabe murakoze cyane twashimye rwose inzu ni nziza zifise ibisabwa n'amategeko byose funguruzo watwugaranye ngizi ndazifise nabuganye aho uyu munsi biraheze ibyanyu hasigaye ahandi nimwaza muzododora ndabaheti karibu ego nuko murakoze cyane namwebwe mutari hafi yo mu gihugu mwiture BMBC hama mushobore gushikiriza amazu mwakirwa amazu neza na BMBC. Reka rero uwaserukiye bank CRDB ashobore kugira nawe nyene cashikirije abidondore ashobore no kugira icashikirije. Ego hama naje nitwa Amina ndi chargée de relations diaspora. Ego nukuri en tant que banque kubona ibi bikorwa nukuri turashimiye cyane kubona kuno BMBC si umuntu umwe gusa mugabo n'umuntu arumviriza abantu bose vraiment mwebwe ba diaspora mutaritura nukuri BMBC iri ngaha natwebwe banke turi ngaha kugira ngo
tubafashe. ego mwakoze cyane, mwarakoze cyane gushobora gufasha kugira ngo bino bikorwa bishobore kugira ngaha. Namwebwe mami mwarakoze kugira ngo mushobore kutwitura. Ndabashimiye namwebwe mwese mwadukurikiye mukaraba kino gikorwa ngene cagenze. Isango naho ubutaha, murakoze cyane. Murashaka kwitura ishyirahamwe BMBC? Urashaka gukorerwa devi plan kubakirwa mu itongo ryawe? Murashaka gukorerwa imiryango ikomeye, amadirisha, ububati, ibikoni vya kijambere hamwe n'ibindi? Bimwe mu bisata vya BMBC bizobibatunganiriza. Mufise icyo mubaza mu bikorwa bitandukanye vya BMBC, hamagara kuri agasaraba 257 79 500 227 haba apel sanzwe canke WhatsApp. Mwari kumwe na Caritas Nduwimana, turabasezeye. Iyo mwubatse mwubake neza na BMBC. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa. Wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru, BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze. Umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.